Tuganire na muganga. Nivyo tuganire na muganga. Tuganire na muganga ni ikiganiro gica hirya no hino ivyerekeye indwara zikunda kubangamira amagara y'abantu, ingene zifata, ikizitera, ibimenyetso vyazo, ingene twozivuza canke kuzikingira. Turabaramukije tubaha namwiriwe inshuti bakunze b'ikiganiro ganira na muganga. Ikiganiro mutegurirwa n'ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose cyo mu ntara Gitega, bakagikurikirana kuri no samirizi yanyu nkano mango. Mu kiganiro cuno munsi mukurikirana Miburo Joseline atwara igisata kijejwe guteza imbere ubuvuzi kama mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida. Hakaba hari mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe ubuvuzi kama muri Afrika wamuhimbazwa kwa 31 myandagaro umwaka utashe. Uyo nawe aratubwira icari cyo ubuvuzi kama nuko bwifashe mu Burundi. Muri kino kiganiro kandi murakurikirana abantu bashinga intahe bavuga ko bavuwe n'ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega. Kiganiro mwagiteguriwe na jewe Albert Minani, tubahaye ikaze. Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi, mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofos Akado imuyinga, mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija muri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara. Mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema. Imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango. Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu. Mu Cibitoke mugisanga impande y'isoko imbere ya atelier ku ruhande rwo haruguru. Ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo. Imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB. Mu Rumonge mugisanga kwisoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga ijibururi. Akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Kino kiganiro mushobora kugikurikirana kandi kuri YouTube no kuri Facebook. Mwandika ijambo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Tudatevye rero reka twinjire mu kiganiro nyezina. Utwara igisata kijejwe guteza imbere ubuvuzi kama mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida, Miburo Joseline atangura avuga uko ubuvuzi kama bwifashe mu Burundi, icari cyo n'ingene bwagiye buratera imbere. Mu Burundi twese turabizi ko amagara ariko arahara mu ruganda ntibacura, arico gituma leta mvyeyi yacu igumana umwitwarariko uko amagara y'abene gihugu yotera amera neza. Twibukanye ko kuva kera narindi uri basokuru na basokuruza umuzo w'abazungu utarashika muri Afrika canke mu gihugu cacu c'u Burundi, abarundi bikora ku vyatsi canke ku biti mu gukinga canke mu kuvura ingwara zabangamiye amagara yabo. Ariko abazungu bashitse ace batangura kunebagura abakoresha ubwo buvuzi kama, mbere batangura kubitiranya ngo n'abapagani, ngo umuntu wese akoresha umuti kama canke umuti w'ikirundi ngo n'umupagani, kandi twese twifuza kuba abakristo. Ivyo vyatumye bamwe mu bari bakoresha ubwo buhinga bwo kuvuza umuti kama bamwe barabihevye, ariko mugabo hariho abiyumviriye bati utumwuga ukabutaye abana, baciye baja mu kinyegero babandanya babikora binyegeje. Ari naco gituma n'umuntu yarondera yaba yaramaze gutahura ko uwo muti kama wamumugirira ikimazi kugira ngo aje kuwurondera yikinga gahumbezi akagenda ijoro. Ariko ntimwibagire ko
ivyo vyatsi canke ivyo biti abo basokuru na basokuruza bakoresha ari vyo abo bazungu bahavuye bafata bakaza baraja kubikoramwo ya miti twita ko ari imiti y'ikizungu bagaca bagaruka kuyitugurisha ko izindi. Ibakwe rero twaritoye ku banyafurika bamwe bamwe baciye ubwenge imbere y'abandi bahavuye babona bati ivyo ari vyo byose aba bantu naho binyegeza inyuma yo kutwita abapagani kugira ngo duhebe gukoresha umuti kama bibaza ko ari ubwenge batoye baraheze bavuga bati nyabona ngwino tuve hasi tugarukire ubuvuzi kama muri Afrika. Ivyo bavyiyumviriye mu myaka y'ibihumbi bibiri. Mu mwaka wa 2011 leta yarashizeho itegeko rikingira ibikorwa n'ubumenyi bw'abarundi n'abavuzi b'imiti kama badasigaye inyuma. Buhoro buhoro mu mwaka wa 2014 leta yahavuye yiyumvira gushiraho amategeko agenga ico gisata kuko yabonye ko cogirira akamaro igihugu na beneco. Itegeko ry'umukuru w'igihugu ryaciye ritunganywa rirasinywa muri uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2014 n'amategeko nshikiranganji yo kurishira mu ngiro ahava araterwa ku mukono mu mwaka w'ibihumbi 2018. Iryo tegeko rero rihamagarira abavuzi b'imiti kama kuja mu mashirahamwe mbere no gushiraho urunani ruhurikiramwo amashirahamwe yose. Urwo runani rero ruhurikiyemwo amashirahamwe avuza umuti kama rujaho kandi ruri ku kivi ruriko rurakora. Inyuma y'iryo jwi ry'utwara igisata kijejwe guteza imbere ubuvuzi kama mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida Joseline Miburo dukurikirane abashinga intahe rero bavuga ko bituye ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega kikabakiza indwara nyinshi bari bagendanye imyaka itari mike zari zarananiranye gukira. Indwara y'igisukari je yamfashe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 hanyuma rero cyanagenda barampa umuti ibiharuro babizi byashika 9 11 nageze gushika no ku 14 babizi baraco bisigura umuntu akomeye atakigwaye agira hagati y'ibiharuro 4 n'igice dufate gushika kuri 6 n'igice hanyuma rero niho bambuye umuti ndawufata indwi zibiri kuva ico gihe nta muti bidasubira bambwira tubanze mari amezi 3 uhevye rukanywa ayo mezi 3 aheze ndasubira ngo rukanywa unanywa royal tangorana ntaco ntafungura n'umuceri bunda ufungura ivyamwa ndabijya nibije imifu ndayijya nibindi ubu biharuro ni hagati ya 5 na 6 urumva ni normal. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya commune Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofos Akado imuyinga mugisanga munsi ya commune imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija muri commune Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu mu Cibitoke mugisanga impande y'isoko imbere ya atelier ku ruhande rwo haruguru ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya 4 ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo Imakamba mugisanga muri commune Nyanzarake imbere y'ibanki BCB mu Rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga ijibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Maro kwitariki indwi zo kucenda niho naza muri kino kigo baranyakira barampima bamye diabete basa iri ku rugero rwa 19 narigize ubwoba nibwabundi nagira mfe kandi nitwa nanje ndumuganga mava mitangwa n'ingwara nanje mvura abandi ku itariki indwi niho batanguye kumpa imiti n'ico gipimo iri ku 19 ndasubirayo haciye indwi zibi barampima basangeze kuri 6 n'ibice 5 hama gushika ubu ngeza kuri ivyo 6 n'ibice 2 je nkundumva komeze neza ubu ntangorane mfise hanyuma rero gushika ubu ibikorwa ndabikora no gusura gufungura ivyo nafungura ndabifungura amata ameze neza ku mukoro ndakoyora ibisanzwe eka ibikorwa byose ndabikora n'ubu iki kigo caramvuye meze neza sigura yuko imiti bampaye ya diabete yankijije by'ukuri.
jewe nari naripimishije ahantu henshi baguma bantoriye ingwara ya diabete bari yaranteye n'uruhumyi nari ngeze ku bwoko bw'amarori 4 kandi yari maze no kuntera ingwara z'ibisebe naragenda ku mwanda mukuru nkarekura amaraso gusa ngakoma induru nari mfise ukuntu umengo noheba gufungura kuko mfunguye naca ngira ingorane ngiye kuri uwo musoko mukuru ngakoma induru kamengo n'inzembe ndiko ndazana inshinge ngasanga nagiye nk'ahantu wabona n'ururindwe rw'amaraso gusa abura amahoro nkaguma ndibwa mu mugongo ndibwa amaboko narara ndakoma induru sinatora gatina kubera nabona ahantu hose byabuze nari narivuje ahantu henshi umwana natanguye kwivuza ko iyo ngwara amaza myaka 2 n'igice naciye ndamura muri ico gihe ubageze ku myaka 14 aho sinaguma nivuza ico kintu cyo kuguma ndibwa mu mugongo aho ntanguye gufatira iyi miti nararonsa gatiro ndaronka agatiro nkaryama ngasinziye sinarinzitiro ico kintu cyo kurarangiza amaboko gutya cyaravuye mu ndaryama kubako ndakwiseguye gutya ico kintu cizo nguma umva nari mfise nkumva ndagize amahoro ndari murutse ngiye mutwarite nkumva ndafise amahoro aho ntahora nunama ngosoroma akajumpu ndagenda gusoroma akajumpu nkataha numva bwa buribwe atabwo mu giti cy'umugongo. Kubadisamiye mu nzira tubibutse ko ikiganiro ari ganira na muganga mutegurirwa n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega. Kino kiganiro mushobora kugikurikirana kandi kuri YouTube no kuri Facebook. Mwandika ijambo ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Nari naripimishije basanga mfise ingorane hari kivyimba ku gitigu. Ubwo rero niho nageragiza ntivye byose ngaha nzokizwa n'iki kweri. Umugenzi rero niho yacambwira ati yamara wogenda kujuti ya bose. Nibo buri cyo bagufasha niho ragenda rero mu nshuti ya bose baca batangura kumpa imiti barayimpa ndayifata numva mbandanya noroherwa urugero igitigu cari kigeze ko ndabishima bari bampaye imiti ariko ntaco yamfasha na gitoya numva ngoma ngira imisonga mu gitigu merewe nabi cyane mugabo hamfata iyo miti mwe ku nshuti ya bose nace numva ntanguye korohe muga kandi uretse n'ivyo ndari nsanzwe ngwaye na diabete yaratoye imitende inshuti ya bose barampaye imiti ubu yaratoye imitende basi kandi ndashima kuko mfise mitende kujanye na diabete inyazi itari nkenda ziri nagomba gusaba abanyagihugu bose bijukire gukoresha imiti kirundi cyane babandanye baja kwivuza ku kigo inshuti ya bose kuko narabonye yuko bakora imiti ngira kamaro cyane. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya commune Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecoforce Kado imuyinga mugisanga munsi ya commune imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija muri commune Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema Imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu mu Cibitoke mugisanga impande y'isoko imbere ya atelier ku ruhande rwo haruguru Ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo Imakamba mugisanga muri commune Nyanzarake imbere y'ibanki BCB mu Rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga y'Ibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Naragiye ku nshuti ya bose arangirira ibipimo amaze kongerera igipimo ico gipimo mbere c'umutima hanini ncangiriye acambwira ati dogere n'ukuri zaraduze ati ikintu bita hypertension ndende ni nyinshi hanyuma rero arampa imiti maze kuyifata numva ntangwe kugira ibintu vy'agahengwe bukebuke hanyuma ndabandanya ndakomeza mu nyuma niho nahava ndagenda kugirisha ijya examen nyene igipimo c'umutima niho mu nyuma rero bambwira ati kubisanzwe ati ibipimo ubimeze neza biriko biramanuka hanyuma ndabandanya nyene ndabufata uwo muti nyene kugeza naho numva umenga ibintu vy'akamitende birabonetse niho mu nyuma rero maze gufata iyo miti numva ngira ibintu vy'akamitende burya mu buzima bwa misi yose je ndumurimyi ndahava ndagenda rero ngafatiswa nkagira akantu ka sport nkumvirizako nokora bigashoboka hanyuma naho nagenda ngakora nkamara nk'imisi nk'itatu nk'ibiri nikurikiranya gukora nkumva nta ngorane nkumva nta kibazo kirekire kibonetse ego nukuri ibi byo gukira ndabishingira
intaye kuko ndavye nk'udukorwa nkora ngaca ndaba nk'iminsi maze novuga nti nukuri hari akarusho k'imbere y'ico gihe ntari bwagende kuri iyo nshuti ya bose kuvyerekeye ivy'umutima ubu ntubiruka cane ivyo rero vy'uwo mutima nobishingira intaye kubu wakize kuva ico gihe mvuye ku nshuti ya bose nta bintu vyo gukarasha amaraso nasubiye kubona nukuri novuga nti ayo maraso yajanye n'ivyo bihe naragize ikibazo ca hypertension ndivuza muga iyo hypertension iranka gukira maze gushika muri iki kigo ca nshuti ya bose ndakumanza nivuza ingwara ico gihe n'ukuguru kwari kwaravyimbye abaganga baza baravoma none ubu Imana ishimwe ubu ndafise agahengwe narakize ndashimira Imana gose n'abandi atari jewe barakwiriye kwegera iki kigo kama c'ubuvuzi nshuti ya bose kuko barafasha abagwaye ingwara zitandukanye ukuguru bamaze kumvoma azana ibintu mengo n'amakota nkakarya gashashi badutekeramwo imyunyu karatimbana umengo nyene n'amakota uvuye kuko karatimbana kwera ibintu bitari bike niho ndagenda none rero aho tugeze ubu turashima ico gihe nari nasinzikaye mvuye nko ngaha ngo ntambuke nk'intambuko nka zitatu nacamenga ngomba nturike nasanze ikigo nshuti ya bose kidufasha byinshi kuri mwebwe mudusamiye mu nzira tubibutse ko ikiganiro ari ganira na muganga aho muri ko mukurikirana abashinga intahe ko ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega cabavuye indwara nyinshi bagendana ewe ingwara naje ndabatura naratanguye ico gihe ijwi ry'iwanje ryose riragenda hamwe ntavuga hamwe n'umwana mu kumuhamagara nakoresha ibimenyetso gutya canke we duhuye mu nzira mu gukuramutsa nakoresha ukuboko hanyuma ndarimarana amezi 6 naho nahora nisumamwe umushefu arahe barambwira ati wewe rero urumva ko naho utonda udakora ntacukura kubera uteza kuvugana n'abantu ngo urumva ko umeze nk'ikiragi wewe n'ukuri ndaguhaye agakonje mu nyuma baramvura biranga iryo jurira nkakugaruka barandungika n'ibujumbu kuko bo bambwira ngo hariho ngumwingo ngukura ngo uje imbere ngo ntusohoke hanze bose naragenda bakabura ico bamvura mu nyuma nca ntangura gukorora ntanguye gukorora ndakorora muga nkakororera muri rya juri dasohoka igikororwa sinaronka na kimwe ndakorora amaraso nkoroye amaraso narakorora nkakarya akadobo rya mu ntafise narakorora amaraso menshi arenze igikororwa sinakironka urumva ibyo bintu nivyanzanira igikororwa harinze haza ayo maraso yonyene niyo yaza bica birasubira birongera biraza naguma nkorora amaraso sinigera numva ko je meze neza mu nyuma citavuga je nubundi je wahadako amahera natanze ku miti sinubabwira ko ari miliyoni 2 gusa ayo twatanga y'amakashi zararenze miliyoni 2 kuko narakorora n'ibitenge ndaciramwo ndahera byose ndaja guta muri toilette kubera ya maraso yabari menshi sinaca kuronka n'ingene ndayameze nta n'inguvu nari mfite nyuma rero maze kumva rero ico kigo inshuti ya bose tagenda ndabaronde ndashika ndigana ingene meze je nahanye nari naravyimbye gaha mu ruhanga ugize gutya narafoboka aha ku maguru je nari umuntu mfise inzobe ntangura rero kuzana ibintu bimfata kikafata nkiyaga nani bibijanye na yankorora niho naza rero ngaho urabona aho bikashi byo ndacyabifise niho nazanga ku kigo cy'undi cyabose hama niganye uko ngwaye baca baramu muti cyandatahandanwa uwo muti bamuhe wamengo nibo bandoze iminsi 3 yankorora y'amaraso sinasubiye no kubibona bica biragenda mu nyuma rero urumva ko naho mvuga neza ijwi cyaragaru narifise urubavu mbengo gwaratobotse urubavu sinaruryamiramwo urunye ngo ngaha ku buryo nibwo naguma njyamiyeko nihenze nkaryamira kuri urubavu rw'urubavu yoho wamengo ndiyishe nagose aha hari hagiye aho harababara aha ukuboko kwararuha jewe sinaryama ngaramye jewe sinzi kubikinda nahone nararuha nkaruha gose kumva nyine ko mfise uburuhe budasanzwe kubera kuryamira urubavu rumwe namwe murabona ko hari kibazo amazira babara mamaze gutora imiti yo ngaha kuko mari imisi 3 hari nkomeye nukuri je ndashinze intahe narakize ubu niyo nja kwisuma ubu ndagenda ubu ndunama gutaha sinunama hacamera nkatuyite hakacajana rero niyo nkorora nkaza numva umengo sinzi ikintu kindashe ngaha umengo kirankevye inyama imwe mu nda kimaze gunkeba niho naza numva rero ayo maraso atanguye kuza hari n'igihe yanca no muzuru ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecoforce Kado imuyinga mugisanga munsi ya komine
kane imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija muri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara. Mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema. Imuramvya mu Gisanga imbere ya sentare y'intango. Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu. Mu Cibitoke mu Gisanga impande y'isoko imbere ya atelier ku ruhande rwo haruguru. Ibujumbura mu Gisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo. Imakamba mu Gisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB. Mu Rumonge mu Gisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga ijibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Haheze imyaka 5 ngwara y'umutima nyamvuga ati rero none no hitamwe iki tije ndapfuye nta kundi sinzi renge n'Imana ikora nza numva umuntu avuze ati higiteka hari abantu bavuze imiti kama ati murazoze ndabajyane turaza kwivuza jewe beremana ngeze ku rugero rwo gupfa gose rwo gupfa. Hanyuma rero bamaze kumpa imiti ndayirya ndayimara maze kuyimara gahengwe kweri ndakumva gahengwe sawa no gukora ngenda nkakora nkafata isuka nkarima kare ngiye gufata isuka ngo ndime umutima wacu gumugira gugugugu bikanga ko nokora ko isuka ariko kugeza isaha ndagenda nkabagara nk'ibiharage cyo rugendo nari ngeze ko imitsi yoba yari yarazivye gose raziba kugeza aho ibintu byose ndiko ndatambuka bitakunda nuko sohoka ni mu rugo ngo nje mu rugo ariko kugeza isaha ni kwisoko naje kurema ahandi ho kweri nje igihe nazino no kuri nari merewe nabi cyane ndavye ku rugero ngeze ko naragwaye ingwara nyinshi ziranka gukira ngo nari ngwaye mu mutima waraguruka sinarya umunyu sinarya n'amavuta bari barabimbujije baramvura biranga byase ndapfa ngwariramwo na estoma ndaja kwivuza hose biranka gukira baguma bambwira ngo wewe uraheba umunyu n'amavuta ariko ndabihevye sinki ndagorana ibintu vyinshi vyo mu mavi simanuka hamanuka haduga sinduge bakambwira ngo ibi ntibikira nivyo abakecuru burya biretse gukira ndavura rero sinzi umuntu yambwiye ati burya hari ahantu ku nshuti ya bose bashobora kukuvura amarori nari maze guta 2 banguriye agera 3 biranka ndavura rero nditura aho hantu bandangiye ku nshuti ya bose sinari nkira umuntu nari narashaje kubera izo ngwara nari narapfuye maze kuhashika barambaza ingene nagwaye ni imyaka myinshi nta niyo no harura nari naramaze no kuryama mu nzu naguma nivuza bambwira ngo wewe izo ngwara zawe nta nizo tubona sinari nkibasha no gutambuka maze gushikayo barampa imiti ya stoma barampa imiti y'amaso reka izo ngwara zose uko ari 3 bamvuye ingwara 3 amibe stoma amaso n'ibindi byo mu mavi barampa imiti nyandaza ndayifata iyo miti ndamara nk'ukwezi kose ndayifata sinaterura kabido kamazi ngo nduze ku mutwe ubwonko wamenga burasesetse nyandatangura ndikorera utuntu ukwezi kose guheze nza mbona ndatanguye kuja kurima tanguye kwikorera ikibido cy'amazi nari narashaje narashyize ku rugohe rero baramvura nza mbona ndakize nyiza abantu baratangara bati none ujya muntu ko yari yarashaje yari yarapfuye akiriye he ndababwira nje nakiri hariya mu nshuti ya bose Gitega none rero abantu bose baba bafise ingwara zananiranye baze bitura ico kigo cy'intuti ya bose je n'ukuri harangiriye akamaro kandi n'abandi numva bo basigaye bagendayo gose tivura neza cyane no kujya jewe nagiye ntarya umutima warugaye ariko maze kushikayo bakamiyo miti nta kintu na kimwe ubu ntarya bumeze neza cyane ubu rero je noshinga intahe mvugane umuntu wese azokumva gwa ingwara zidakira zace yitura ico kigo cy'intuti ya bose ni hano dusozereye ikiganiro cacu cuno munsi turangije tubipfuriza kugira amagara meza mubifashijwemo n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega.